bavukanyi bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi, dusangiye ibyiza vy'Imana kwino samirije umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Turasubiye kubaha kaze muri uno mwanya mwiza wo kuzirikana inyigisho ya Eklezia, inyigisho ibandanye duherekeza muri no nzira, muri no rugendo rw'ikarema. Turabandanya rero tuzirikana amajambo meza yodufasha kumva neza insiguro ya kino gihe. Iki gihe cy'ikarema gisanzwe kandi ari igihe cyiza cyo kwegera imbabazi z'umukama, igihe umukama duha kugira ngo ikibi ntikiganze, ntikiramvye ngo kirandagate mu buzima bwacu ngo kitwigarurire. Ni igihe tuzirikana gose ku mbabazi, ku mpuhwe z'Imana zituvyura, zikatuzamura, zikasubira zikaturonsa inforo nziza, inforo y'ubuzima bucyoroye imbere y'Imana, aho Imana itwihweza igahimbarwa no kubona ubunahazwa bwayo bukayanganira muri twebwe. Ni igihe rero cyo kugwana n'igicumuro, cyo kukigaya, igihe ciza cyo kuciyambura dushigikiwe n'ububasha bw'ingabirano y'Imana, n'ububasha bw'ikigongwe c'Imana, kuko umuntu ntashobora kwikiza kabi, nta muntu burya yivura igikomere. Imana niyiheza ikahaseruka ikamukiza kabi, agasubira kuba umuntu wijunja ribereye umwana w'Imana. Muri nyigisho rero y'uyu munsi turashaka kuzirikana ku kigongwe c'Imana. Tugirire ikigongwe kuko twagucumuye ko Mukama. Kuva mu ntango Yezu agitangura kwigisha icese, yaguma atera kamo abariko baramwumviriza ati: umunsi washitse kandi ubwami bw'Imana buri hafi, igarure mwemere inkuru nziza. Turabisoma mu nkuru nziza ya Mariko kigabane ca mbere ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 15. Iyo nkuru nziza yavuga yari yerekeye Imana yuzuye impuhwe n'ikigongwe. Muri iki gihe cy'ikarema, Eklezia iragarutse kudutera kamo ngo twugururire ikigongwe c'Imana imitima n'imibano yacu. Twishimikiza inyigisho yashikirijwe na nyenubweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 1984. Inyigisho yari yerekeye ugusubiza hamwe duciye cyane cyane ku isakramento ry'ikigongwe. Ku ngingo ya mbere, twifatanye n'abadutunganirije inyigisho tuzirikana ukungene Yezu Kristu ari we yashinze isakramento ry'ikigongwe. Turashobora mbere kuvyisomera mu nkuru nziza nkuko twayandikiwe na Yohani mu kigabane ca 20 ku murongo wa 23. Ibitabo vyeranda, ubwuzure bwa kera n'ubwuzure bushasha, biratumenyesha neza ko Imana yuzuye impuhwe n'ikigongwe. Mu mazaburi no mu majambo yavuzwe n'abahanuzi, ijambo munyakigongwe niryo riza imbere iyo bariko baratuyagira Imana. Nko mu mazaburi no mu gitabo c'ihunguka, ico twita mu gifaransa l'Exode, baratwibutsa ingene Imana yagarukiye kenshi abanyisirayeli kubera ubuntu bwayo ntangere. Dufata akarorero kamwe dusanga mu Izaburi ya 78 canke 77 bivana n'igitabo umuntu aba ariko arasoma mu ijambo ry'Imana, kuva ku murongo wa 38 gushika ku murongo wa 39. Bagira bati: abanyisirayeli ntibari bacizigiye isezerano bagiraniye n'Imana, baguma bayibesha n'akarimi kabo. Ku murongo wa 38 niho bagira bati: ariko yo yaguma ibagirira impuhwe, yarazimanganije akabi ntiyabatikiza, yaratsinze ishavu ryayo ntiyavyura uburake bwayo bwose. Ku murongo wa 39 Izawi kagira iti: yaributse ko bo ari bantamagara, ari umuyaga urengana ntugaruke. Igihe kigeze umwana w'Imana Yezu Kristu yaje nk'umwagazi ukura kandi wikorera igicumuro c'abantu. Turashobora kubisoma mu nkuru nziza twandikiwe na Yohani mu kigabane ca mbere ku murongo wa 29. Yaserutse nk'ufise ububasha bwo guca urubanza. Nawe nyene turabisoma mu nkuru nziza twandikiwe na Yohani mu kigabane ca 5 ku murongo wa 27. Nubwo kurekurira ibicumuro tubisome navyo nyene mu nkuru nziza ya Mariko mu kigabane ca 2 kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 12. Kandi ntiyaje gutikiza, ahubwo yaje kurekurira no gukiza abacumuzi.
turabisoma mu nkuru nziza yandikiwe na Yohani igabane ca gatatu ku murongo wa 17. Mu gice ca kabiri cino nyigisho turabona ukungene Yezu yahaye ububasha ekleziya bwo kurekurira abigaye. Ubwo bubasha bwo kurekura ibicumuro Yezu mu bukomezi bwa mutima mweranda yabushikirije abantu, naho nabo nyene arabacumuzi. Abo bantu sabandi niba batumwe yabwiye ati nimwakire mutima mweranda, abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, abo muzobigumizako nabo bizobagumako. Turabisoma mu nkuru za Yezu Kristu twashikirijwe na Yohani mu kigabane ca 20 ku murongo wa 23. Yezu yarabahaye n'uburenganzira bwo kubushikiriza bwobasha nabo bazobasubirira mu kibanza. Uko niko ekleziya yabitegereye kuva mu ntango, kuva igitangura. Abasubirizi b'abatumwa baratiwe mwibanga no mu butumwa bwo kubandanya igikorwa cyo kwigisha hose inkuru nziza nico kuba abasuku bakozi ba Yezu Kristu umucunguzi w'abantu, nkuko abigira mu guhereza inkuka y'imisa canke mu guhimbaza andi masakramenti. Umusaserdoti ashikiriza ikigongwe c'Imana ku izina rya Kristu, kumwe bavuga mu Kilatini in persona Christi. Kristu aca ku musaserdoti ngo yuhagira ibicumuro umukristu aje kwirega. Kristu niwe muvukanyi w'abantu, niwe muhuza arangwa n'imbabazi kandi atagira kanenge. Turabisoma mu ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi mu kigabane ca kabiri ku murongo wa 17 cyangwa mu kigabane ca 4 ku murongo wa 15. Niwe mwungere arondera intama yazimiye, niwe muvuzi akiza kandi aremesha. Mu vyisomere mu nkuru nziza ya Luka mu kigabane ca 5 kuva ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 32. Niwe mwigisha wagakura, yigisha ukuri kandi yereka inzira zidushikana ku Mana. Tuvyisomere tubibone mu nkuru nziza ya Matayo mu kigabane ca 22 ku murongo wa 16. Niwe mucamanza w'abazima n'abapfuye. Raba kandi mu bikorwa by'abatumwa mu kigabane c'icumi ku murongo wa 42. Niwe aca urubanza gukuri adafatira ku bihenda amaso. Raba mu nkuru nziza ya Yohani mu kigabane c'8 ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 16. Ubu naho turabe intambuko nkuru zigize isakramento ry'ikigongwe. Duhere kuvyerekeye umukristu asaba imbabazi. Intambuko ya mbere niyo kwisuzuma ku mutima, ico twita mu gifaransa examen de conscience. Imbere ya vyose usaba ikigongwe ategerezwa kugira umutima ugororotse kandi utonganutse, umutima ugomba kuba mukuri. Ushaka kugabana ikigongwe c'Imana ategerezwa kubanza kuzirikana ko igicumuro giteye kubiri n'itegeko Imana yanditse mu mutima wiwe. Ategerezwa kandi kwemera ko ubwiwe yarenze iryo tegeko gushikaho ashobora gutomora akatura ati jewe naracumuye. Bitaye ko ategerezwa gutegera ko ico gicumuro yakoze camusizemwo imvune mu kumuteranya n'Imana n'umuryango n'abagenzi. Uwo mwanya wo kwisuzuma urahambaye. Nico gice gikuru ca mbere c'isakramento ry'ikigongwe. Kigenda neza iyo dufise umutima utekanye, urabisha ukuri itegeko twarenze, ingendo twigishijwe na Mana Data yamadutumirira gukora ivyiza no kubaberanda. Turashobora kwisunga inkuru ya Matayo kugira ngo tubitahure mu kigabane ca 5 ku murongo wa 48. Intambuko ya kabiri no kwigaya. Mu gifaransa tuvyita contrition, ukwigaya. Ikindi gice gihambaye c'isakramento ry'ikigongwe kigize rero no kwigaya. Ni gihe umukristu afata ingingo yo guheba no kwanka rwose igicumuro yakoze, akagira ko agafata ingingo yo kudasubira kugikora kubera urukundo akunda Imana rwavyuwe nuko kwigaya nyene. Umukristu yabitegereye gutyo niwe aca hinduka ku mutima, la conversion.
agahinduka kumuzirikanye no mu gushaka, akagaruka wese ku Mana. Nitwibuke wa muhungu w'igishushungwe yigira inama yo gufata akayira kamugarukana kwa se. Isakramento ry'ikigongwe ni ikimenyetso kiboneka cerekana ko gatima ko kwigaya ko kashitse ku ngingo y'ukuri, ingingo y'ubuzima kandi yuzuye. Aho niho guhinduka ku mutima kugaragaza ukuri kw'isakramento ry'ipenitensiya. Kenshi na kenshi hari igihe abantu batega ubwoba n'ico kiringo c'ukwigaya no guhinduka, gisaba kwibabaza no guheba ingeso mbi zabamugaje gushikaho umucumuzi abo wundi muntu. Ariko dukwiye kuzirikana ko ukwigaya no guhinduka bituzanira ineza n'amahoro asumba kure ibyo twahevye. Niho dushobora kwegera ubwiza n'ubweranda vy'Imana. Niho dutegera ko ku mutima turi mukuri, tugategera ko ku mutima koko turi mukuri, ko dutekanye kandi ko igicumuro cari caraturemereye twahorana umutima uhagaze wijiriwe. Niho twumva rero ko ya migozi yari tuboshe tuboye amaboko imugongo yavutaguritse yose. Niho twumva akanyamuneza kagarutse kandi kari karatakaye. Niho Mukama adusubiza kamwemwe kurukiza rwiwe, nk'uko Izaburi ya 51 canke 50 biva ku gitabo umuntu ariko arakoresha ku murongo wa 14 bivuga. Iki gice c'isakramento ry'ikigongwe kirahambaye rwose. Nico Eklezia yamye yita ukwirega ibicumuro, confession. Uko kwirega kurakenewe kugira ngo umusaserdoti ari mu kibanza aserukira umucamanza Yezu Kristu arimbure neza uburemere bw'igicumuro, be naho uje kwirega ageza mu kwigaya. Umusaserdoti ari mu kibanza ca Yezu Kristu n'umuvuzi w'imitima, arakeneye kandi gusuzuma aho indwara y'igicumuro igeze ngo ashobore gusobanukirwa mu gutanga umuti ukiza. Ego cane, nico gituma umukristu agiye kwirega atogenda umenga arihishahisha, akumva yuko agiye kwiyugururira Imana imubona imuzi, akatura igicumuro mu muzi waco wose atagihishirira, kugira ngo yumve ko koko kirandutse muri we, akirutse. Tuzobigaruka ko tunoganza ino nyigisho yari yo kudufasha kuduha intumbero yo kuzirikana kuri iryo sakramento. Si ivyo gusa, umukristu ariko arirega ibicumuro ni ikimenyetso c'uko yasubiye gusubiza hamwe n'Imana aciye ku ntumwa y'umuryango wa Eklezia. Ni ikimenyetso c'uko yemeye ko ari umucumuzi imbere y'Imana kandi ashaka guhakana kabi yakoze. Ni ikimenyetso c'uko ashaka kubaho mu muco mukuri mu buzima bwiwe, akava mu bwiyorobetsi budutuma kumbure kuboneka hanze mu maso y'abantu umenga turi beza, ariko muri twebwe twumva yuko haritseyo umwijima w'ikibi, ububeshi bw'igicumuro, kuko Imana yo itubona mu kuri kose gw'ico turi imbere muri twebwe. Ukwirega ni igisabisho kigoye kandi gisaba ukwihangana no guca bugufi kwinshi, nukuba twumva ko dukeneye kuba mukuri imbere y'Imana, ntitube mu kinyoma, no kugenza nka wa muhungu w'igishushungwe yagaruka kwa se nawe akamusanganira amugwa mu nda. Umukristu yirega ararengera isoni n'ubwoba, akishira mu minwe y'Imana munyakigongwe, aguma arekurira abigaye vy'ukuri. Birumvikana rero ko uwirega abigira mw'ibanga rikomeye, ari wenyene, atari mu kivunga, kanatsinda umuntu acumura ku gatwe kiwe. Ariko kubera ko igicumuro cama candukiza umuryango, kikandukiza abandi, canke gifise inkurikizi mu bandi no mu kibano, ni vyiza ko umuryango wa Eklezia wakomerekejwe n'ico gicumuro uciye ku musaserdoti usubira kwakira umucumuzi yigaye kandi yagiriwe ikigongwe. Imbere yuko dutandukira gice ca gatatu kijanye n'impongano cyo twita kwishura, tugeze rero ku gice ca gatatu kijanye n'impongano ukwishura. Igice
ikindi gihambaye ku biraba umukristu asaba ikigongwe n'igice gisa n'igisoze risakramento ry'ikigongwe arico c'impongano. Bisigura iki? Si kiguzi umukristu ariha kuko yaronse ikigongwe nk'uko benshi bakunze kuvyibaza. Si kiguzi namba, nta kiguzi na kimwe gitanzwe n'abantu congana n'ivyiza tugabana muri iryo sakramento. Bikomoka ku maraso y'agaciro ntangere ya Yesu Kristu. Ibikorwa birangura impongano vyotegerejwe kugaragaza neza ikiri ku mutima w'umukristu yaronse ikigongwe, n'ibimenyetso vyerekana ko uwo mukristu yagize indagano ihambaye imbere y'Imana muri iryo sakramento, indagano yo gutangura ubuzima bushasha. Nico gituma ivyo bikorwa bitogarukira ku bisabisho vyoroshe vyo kuvuga, ariko vyoba nk'ibikorwa vy'urukundo, ivy'ikigongwe, ivyo gusubiza mu buryo ivyononekaye n'ivy'amasabamana. Ivyo bikorwa bimenyesha ko umucumuzi yagiriwe ikigongwe afashe inzira nshasha y'ubuzima bushasha, yemeye kwifatanya na Yesu Kristu igihe yariko arababara adusabira ikigongwe, akabimenyesha mu twigoro twiwe tukwibabaza ku mubiri no ku mutima. Ivyo bikorwa vy'impongano birerekana kandi ko naho yaronse ikigongwe ku mutima hakira agapfungu katewe n'ibikomere vya ca gicumuro yakoze, canke katewe n'urukundo rudakwiye yaseruye mu gihe c'ukwigaya. Hari naho ako gapfungu koterwa n'umuzi wandukira wa ca gicumuro catumye ubwenge no gushaka bidakomera neza, bigasaba ko uwo mukristu ategerezwa kubandanya yirwanira kandi yigora mu buzima bwa misi yose. Igice ca kane turabe kuvyerekeye uruhara rw'umusaserdoti igihe atanga ikigongwe, cane cane hamwe aheza akambariza koko kuwaje kwigaya ikigongwe c'Imana, akamwambariza ko ububasha bw'ikigongwe c'Imana kamurekurira ibicumuro ku izina rya Kristu, ku izina rya Eklezia, ico twita absolution. Tubanje kwibutsa ko umusaserdoti ari mu kibanza ca Yesu Kristu. Tuvyumve neza, tuvuze ko ari mu kibanza ca Yesu Kristu, si nka bimwe vyaca abantu iyo umuntu yafatiriwe adashoboye kwishikira ahantu arungika umuntu ati genda uhambere. Tukuvuga yuko Yesu ataba ari hari, ni hari mugabo umusaserdoti agaseruwo ataboneka mu maso yacu, ariko aboneka mu kwemera kwacu. Umusaserdoti rero susubira Yesu Kristu nkuko umenga Yesu Kristu si hari, nkuko umenga ari absent nkuko babivuga mu Gifaransa. Ni hari ariko agaheza akamuserura mu buryo buboneka, ariko kandi ni muri ya mvugo kandi yacu mu kibindi hamwe waseruka iyundi agira ati ndaje umunwa ni jewe ariko ijambo ni rya nyene kuntuma. Koko umunwa watura imbabazi n'ikigongwe vy'Imana n'uwo musaserdoti, ariko ububasha bw'ijambo n'ubwa Yesu Kristu n'ubwa Data, Mwana na Mutima Mweranda. Umusaserdoti rero araserukira Yesu Kristu umucamanza, akaba n'umuvuzi w'imitima, n'ishusho y'Imana Data yakiriza yompi kandi agirira ikigongwe umucumuzi yagarutse. Uruhara rw'umusaserdoti rero rurahambaye cyane. Amajambo y'isakramento avuga ngo ndakurekuriye, bene urumenyetso rw'umusaraba rujanye Béni sois-tu Marie, par l'ange Gabriel, et le oui de ta vie, Marie, mère de l'essentiel. Magnificat, chantons le Seigneur. Alléluia, Mère de Dieu, béni sois-tu Marie, par le jour de Cana, et la foi de ta vie, Marie, mère de nos, je crois. Magnificat, chantons le Seigneur. Alléluia, Mère de Dieu. Béni sois-tu Marie,
au pied du Golgotha, et la croix de ta vie, Marie, mère dans nos combats. Magnificat, chantons le Seigneur. Alléluia, Mère de Dieu, bénie sois-tu Marie, par le feu de l'Esprit et le don de ta vie, Marie, Mère de l'aujourd'hui. Magnificat, chantons le Seigneur. Alléluia, Mère de Dieu, Magnificat, chantons le Seigneur. Alléluia, Mère